Yehebe bano bana barundi muvuye hehe mwebwe none ko mama wanyu yadutaye muga muguma mwomoka mugenda wavuye papa kubera iki nabonye barya bakobwa baguma bakwiriye none ayo magorwa abashaje nite umve basha nukuri jewe mwana ikintu cambayeko sikindi jewe ikintu cambayeko mwarabibonye barya bakobwa umunsi wa separate nukuri separate yasize ahantu habi bayi separate yajishushe je nisinze kora burya bukobwa bwose mwabonye bufise indazi wanje none rero bana banje nukuri no mako yaciye ntana no mwana mutoyi nukuri ndabinginze mwihangane kubera murabona biragoye kwera none bana banje gasha tugiye kubaho gute gasha mama wabona yaradutaye ikindi naco murabona yuko dafise ahantu dusoroma tujya twirutse kandi mwana nukuri jewe namwe mwambwiye kuva kera ngo dusenge ngo dukizwe ngoma nigirisha vya bindi ngo tuzoba turakizwa ngo nabakijwe ngo ntaho bariko barashika iyo nza kuba narakijijwe ubu simba ndiko ndaja muri ivyo onirirwa ndagira ikibazo ubu rero bana banje mwese sibyo ngomba duhungire muri Yesu sibyo aha muri bari ngombwa muba baririmbye mukorera Imana dukorera Imana kuko murabona ivyo ndimo birakomeye cyane munansengera sivyo kabana banje hama genda muvoma amazi munzanira utuzi twoge hama muce mushirako tujya tujumbu turi hariya muzaba mukoze genda mu binyarutere muzaba mukoze genda mu biteke mu nyarutse abandi muza kuzana udukwe sivyo muzaba mukoze nukuri yewe mukama jewe nama ndababwira kwama muri separate ya misi yose ehera ba separate yaheze amashurwe natanze menshi ubona haya amashurwe bose bagiye bampaye